Nalingia yo my super lover. Ngike ngabo n'umuhungu mugabo c'est tout. N'umuhungu tu turakorana ni Estanish. Nako n'uwo muhungu featuring Estanish. Muri 5 ans wana ndiko nda participer mu stage ya ndatara ya hano hafi ya Afrika. Peut-être ndiko nda voyager. Ngiye gutegura igiteramo ndi toto moya ata muntu arinze kunyakompanya bazo ari private bro. Bon arahari mugabo nuko ndabibishwe mbwa. Hello bakunzi ba Ndaha TV nongeye kandi kubaramutsa aho muherereye hose ndabibutsa kugira subscribe, share, like and comment. Ni uwamahoro Joanna kuri microphone, inyuma ya camera ni Dosi. No munsi nashimye kubazanira ibintu bishasha nkuko musanzwe mubizi mumbonye kuri mic bamuzi ko hari ikintu. No munsi ndi kumwe n'umu star gusa sinashimye kumuvuga izina, reka wenyene yigirire interview. Karibu. Ni Estanish. Hello. Ni sawa bakunzi ba Ndaha TV. Ya ndabaramukije. Natwe turakuramukije ni sawa. Ni sawa nukuri. Ndamusanze muri tournage ya video. Gusa ngo niyashimye ko iyo video tuyivuga yariyo. Ngira araza kutwibwirira. Esther uri muri tournage ya video. Nakabanga nta mukobwa yivuga izina. Ngo nta mukobwa yivuga izina. Ya gusa ibikorwa birahari ko birakogwa. Bientôt avec nous on avuze. Ahubwo mashobora kumbaza ati n'umugabo cyane n'umugore. Niyo question. Be n'umuhungu n'umugabo n'umugore ninde muri kumwe. Bana muvuga bamwike nkabo n'umuhungu. Mugabo c'est tout. N'umuhungu tu turakorana ni Estanish. Nako n'uwo muhungu featuring Estanish. Urumva ni point featuring Estanish. Ngo turamubitse izina ngo nta mukobwa yivuga izina. Yeah, of course. Be Esther arafise management. Cyane gose. Arafise management. Ndi muri Bookiv Lab. Dukorana ngiye kirekire. Muhamaze imyaka ingahe canke umwanya ungana gute? Bo turakoranye à peu près d'une année, 2 ans ziri mu guhera. 2 ans mukoranye. Esther arafise umuntu bakundana. Kabazo. Bon, nakabazo gari private bro. Bon, arahari mugabo nuko ndabibishwe mbwa sindaga prefera gose kubivuga. Ko bamubaza ko asukwa. Aragutera isoni canke vie privé udashaka ko asukwa. Abazakine kumubona bazomubona wa munsi. Hinjiye. Ya. Nta wundi munsi wo. Ushaka kumubona isango mbe biri mu gahunda canke tuvyite gute? Oya umuntu arapanga ibana igapangura ntavuga ngo narigeneye iminsi yanje nzomara kwise nk'iminsi nzokora ibi inye mugabo umuntu yamana gahunda mu ba producer bo ngaha muri Buja ninde wemera cyane. Bon oya bose je mu bari sawa gusa ibikorwa birarutana gikuru nuko nkunda je abantu bose bakora ibintu bicanga supportinga canke everything about Burundi rero uvuze ngo nemera urana n'umuvyeyi muhira abafise umwana wiwe ari prefera kuriwe uwo avuga ujye niwe wanje kuri wo kumutima. Estanish mu ba producer bari ngaha Buja ninde wemera bakora ama audio. Bon kokigoye mbonda ndakunda ndemera Bedi Best Colida Magic ko bakora ama audio ya abakora ama video nabo mwitwo turakorana Pops ni sawa. Na SB na LRT na Soso DJ Soso ari muri Bookiv Lab. So habo numva yuko bari bo bashobora gukora ibintu nkumva. Umwaka wa 2021 utanguye Esther atanguye na collabo. Umwaka utanguye uri so hot. Ni giki tuyitege muri uyu mwaka wa 2021? Ama collabo menshi canke ama single song menshi? Single song menshi niyo collabo ya nyuma nako niyo ntanguranye umwaka mugabo ndibeza yuko ibikorwa bizokurikira byinshi bizo ari single kuko 2019 narakoze collabo nyinshi nako 2020 sorry. So nashaka yuko nanje manze kwanza nibe ko kwanza hama bumve subire rero muri bo kuba kunzi ba Estanish ari umuntu ariko avuga bashaka kumva ijwi rya Esther muri acapella. Umuntu prefera ko umugira iyo faveur muri acapella.
nalingi yo my super lover chirore chanje nirabamwo nkaryoherwa uri chirore uri chirore chanje oh la la yeza ndapfa ndahwera mama ndahwera ndinga kuryohera abakundi ba TV ngira urari ashaka kumva Esther ari muri acapella ngira kandi ndaziko bibaryoheye so Esther ama television online ubona afasha iki ku Ndundi Music ubona ariko arafasha iki so forme ya support ubona ni iki kirekire ariko arafasha canke turiko turatakaza umwana non c'est bon ni byiza gose uko mwaraje murunganira amaradio uko burya nukwagura imihora tujana n'abanda kuko isi tugenda hisigeze tujana nibihe so je naza yuko murafise iruhara runini mu muziki ndundi runini cyane gusubetse ko les stratégies z'abantu zitandukanye bon je préfère que bivugira hano peut-être nzovuga ikindi gihe mugabo kubganje murabakamaro kuko dukora burya abantu bararonderana uyu munsi nimba ndinga anye nka Esther Nishi ndakwenda ndaha TV bantu ndi hazogirigiranye mva ko nifuza ko nokorana iganiro ndaha TV c'est bon donc turakenerani banuhe musani wanga mu Burundi wumva ko ufise passion yo gukorana canke hanze y'igihugu niwo umuntu wumva ko ufise wewe umva Esther Nishi ndonse naka vraiment numva ko no banshitse bon jewe basani biwacu n'abahanzi kubi wacu wari we wese azi byarimwo atahura ibyarimwo kandi amaze kwitahura bon mvuze uko utahura yamaze kwitahura kuvuga maze afise les œuvres turashobora gukorana nta ngorane wari we wese niko navuze hama mva hanze igihugu naho niko kuko mugabo je préfère que nko muri Afrika yemi aradese ariko arankwepa nariko nishura question direct ndakubajije aha muri Buja ni mu Burundi wari we wese nakishuye je nakubwishaka umwe wumva ko mukoranye igikobwa wumva ko ari sawa na hanze yo ngaha mukorana ukumva ko ari sawa je wari we wese yitahura iwanje barangana bose pa question yuko ngo nimwe ngo ni mukuru yego turafise abantu badukuriye badutanguriye kandi turabubaha mugabo je umuntu afise ibikorwa byiza biko biravugwa nta ngorane nta kabuza tudakorana nta ngorane nta kabuza bisivuga bafise les œuvres niko navuze ko je uvuze ngo ndakunda naka ngo cyangwa ngo mva gukorana naka ngo non je wanje bose urabona umwe wese arafise passion yiwe ukura ufise passion yanje nuko nkunda umuziki ndundi okay Esther yibona he muri 5 muri 5 imyaka itaniza Esther muri 5 nibona ndiko nda participer mu stage ya ndatara ya hano hafi ya Afrika peut-être ndiko nda voyager ngiye gutegura igiteramo ndi toto moya ta muntu arinze kunyakompanya ama nkuzuza abantu setu kuzuza kujya ba Chris bagira tukaraba it's okay usa en plus nkarenga ahubwo hajya anye gusumba gusumba mumaze kubona akajambo ku bakunzi ba Ndaha TV n'abakunzi ba Esther Nishi akajambo kanyuma ku bakunzi ba Ndaha TV n'abakunzi ba Esther Nishi cyambere ndabashimiye cyane kwa mwatwiyumviriye ko n'abashoboye kurondera kino kiganiro ndakunda cyane abantu mwese mu supporting umuziki ndundi ndakunda mufata mu mugongo abarundi hama tukaduza ibendera ry'igihugu so mubandanye mukomera gutyo onye dufashanya tustupiane makazi tustupiane makazi uvuze tustupiane makazi natumanishia mimi sio njoo oya Kiswahili sikirenga utisiki bo tustupiane makazi sio kutupiana hivi aya tuvuga ngo ni dutererana kazi ya dutererana kazi ari impamvu itumye uvuga ni tutijane marawama kwa wengine bon nshatse gusobanura je ndi umuntu beef ubuzima donc kiona mwenzako aguye hasi mu byure muduze
nivyo vy'ivyo nivyo turakora ibikorwa vy'inkora muti basha nagira nsezereme Esther atumye ndamubaza iki kibazo ushatse kuvuga urumono beef hariho iki behind yoko ico kijambo uti urumono beef nagasoka kadafise impamvu simva gusokorora les choses hari ibintu nawe nkabona biri interieur yawe nivyo shaka yoko bisoka uti Esther n'urumono beef hari impamvu itumye mvuga ko urumono beef bien sûr kuko je nkunze numva ngo beef usijui nguya basha ariko arankweba nguya ngo beef yego je nkunze kuvyumva ngo beef mugabo imose ndashaka kumenya beef c'est quoi est-ce que hari umuntu ariko arondera beef na Esther yaha ndiko mvuga ati nakuze canke nakuze mu muziki ndone numva ngo beef nakana kabarafitaniye beef urumva wewe ntushaka kuyirondera ayigumane nta niyo bon sinzi nimba bahari mugabo jeune yaza ko atazondonka kuko nta mwanya mfise je umwanya wanje ndiko focusinga ku kazi ngo muri 5 ashaka kuzoperforminga ku stage urumva uyo mwanya wa beef nta ufise sina time merci ku mwanya wawe ndavyite amani wari bwaheze gusoze ono nasezeye ama merci beaucoup ndabakunda cyane ndatwe turagukunda bashareka nkoreshe uyu mwanya mu gushimira Estonish ku mwanya aduhaye ngira abakunzi ba Estonish n'abakunzi ba Nda TV you enjoy the time mwaryohewe cyane kandi ntiturarekeraho kubazanira ibintu bishasha biryoshe kandi bisukuye ndabakunda cyane ni Joanna Uwamahoro kuri microphone inyuma ya cameraman ni Dosi mubandanye mugira subscribe like and comment do not forget to share ciao